Yesu ashimwe cyane bene data bwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba abera bose abari ku musozi w'Imana mwese abasenzi mwese abatunganije ubugingo bwabo abari maso ndagira ngo mwese muri kano kanya duteranire hamwe muri gukumviriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Uyu munsi nagiye muyerekwa mbona umwami Yesu agarutse kwima ingoma hano kw'isi ku mugaragaro. Hanyuma rero muri ico gihe abantu barasohoka baraja kumwakira baraja kumusanganira. Muri abo bantu rero nanje mbona ndagiye kumusanganira. Hanyuma rero twabaye tukiriko turagenda kumusanganira tubona hari abandi nabo nyene bagiye gusanganira umwami Yesu Kristo, ariko abo bantu bari bafise ibintu byinshi batatunganije. Muri ico gihe twageze aho hantu ku musozi turiko turagenda gusanganira umwami Yesu, dutangura kubwirwa ingene hariho abantu bakomeye, abantu b'imbere, abantu bahambaye bafashe igikorwa c'Imana bakagisenya, bafashe urusengero. Nabonye abantu bafashe urusengero rw'Imana bakarusenya, bararusenye. Twagize dutya tubona hari amatafari yasenyutse yahombagurikiye hasi, kandi ngo bagenda baca bagurisha. Hari amatafari menshi bagurishije, ayandi izindi barasenya, byarahombaguritse. Hanyuma rero turakomeza. Muri ico gihe nza kumenyeshwa yuko ngo abo bantu ngo baramaze gufatwa ngo kandi barapfunzwe, bari abantu bari mu nzego zikomeye, n'abantu bari mu nzego zikomeye. Barafashe urusengero bararusenya, amatafari batangura kuyagurisha. Hanyuma rero umwami Yesu yaraje, ariko abo bantu ntibari bazi yuko bagiye kuzoshikira mu rukiko, Yesu yuko azobashira mu rukiko. Abo bantu rero hageze igihe rero baca batwagwa mu rubanza, barapfungwa. Bamaze gufatwa abo bantu batangura gucirwa imanza. Bamaze gucirwa imanza batangura kwemera icaha, batangura kwemera yuko bakoze ayo mabi. Hanyuma rero batangura gutekereza no kwiyumvira gutangura kuriha, ariko bari bamaze gushika muri urwo rubanza, kandi ntibari bagishoboye kuronka ibyo bashobora kuriha, kandi nta n'umwanya w'imbabazi wari ukiriho, kuko babikora bagifise akanya ko kwihana, ariko ntibyashoboka. None rero mwene data ndagira ngo ayo majambo muyashire muri ntibate. Nabonye umwami Yesu ico gihe yari yagarutse, abantu benshi bariko baritegura kumusanganira, abemwe baragenda kumusanganira, ariko muri abo bagiye kumusanganira nabonyemwo abantu batari bwatunganya imirimo neza. Harimwo abakinwa inzoga baboregwa, kandi abari abanyedini bitwa abakristo. Nabonyemwo abahukanye basenye ingo zabo, ingo barazisenye, ariko nabo biyita yuko bari imbere, bari mu bandi, nabo nyene bari biteguye kuja gusanganira umwami Yesu. Bene data, ico gihe rero nikanguye n'ukuri nsanga turi muri ibyo, ndiko ndasobanurirwa iby'abo bantu, ndabanyereka amatafari yasenyaguritse, banyereka bambwira ngo abo bantu barapfunzwe, bambwira ngo abo bantu ngo baramaze gushigwa ngo mu rukiko. Hanyuma rero nikanguye ntitamenya yuko ari ico Imana ishize ku mutima. Ndagira ngo bene data dusome amajambo y'Imana. Imana yatumye umusavyi wayo Pawulo yanditse mu cete ca mbere. Pawulo yandikiye ishengero ry'i Korinto, igihimba ni ca 3. Turasoma duhere ku murongo w'10. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uko dukwiye kubaka kw'itanguriro. Imana ishimwe cyane.
Haleluya. Abikorino ba mbere igihimba ca gatatu turasoma duhere ku murongo w'10 dusome mu izina rya Yesu. Ndagira ngo aya majambo tukiyasoma buri muntu wese arabe, asuzume, arimbure mu bikorwa yakoze, uko akorera Yesu, uko arimwe arubaka igikorwa c'Imana mu bugingo bwiwe. Asuzume arabe yuko yubatse neza kandi yuko yubakishije amabuye, ndetse y'amabuye y'agaciro. Tugiye kuraba ingene abakristo bazobazwa. Imana ishimwe cyane. Bazobazwa, buri muntu wese agiye gusuzumwa, basuzume barabe ingene yubatse ingoro y'Imana. Imana ishimwe cyane. Abikorino rero gatatu murongo w'10 dusome mu izina rya Yesu. Nkuko nahawe ubuntu n'Imana, nashizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge uwundi yubakako, ariko umuntu wese niyiyubare uko yubakako. Aya majambo rero ariko aratubwira ngo umuntu wese niyiyubare uko yubaka. Mwene data, ndagira ngo mbabwire yuko hariho Segaba ariwe Yesu Kristo yashizeho iri tanguriro. None iri tanguriro uko uri kurubaka, ingene uri muramukorera, ingene uri muraduza amatafari y'urwo rusengero, turagira ngo turabe uru rusengero. Mbega uru rusengero ruriko ruravugwa n'uruhe? Mbega ibikorwa biriko biravugwa n'ibihe? Mwene data, ya majambo nayahawe ngo aburire umuntu wese, kugira ngo buri muntu wese aca atangura gusuzuma imirimo, arabe ingene arimo arakorera Yesu Kristo. Kuko iri tanguriro nta rindi ririho, nibyo tugira ngo turabire hamwe. Nta rindi ririho. Abantu benshi bariko baratekereza, bariko bariyumvira, bibaza yuko bariko barashaka kugira ngo bashire ayandi matanguriro, ariko nta rindi ririho. Imana ishimwe cyane. Umurongo n'uw'11. Kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishiraho atari iryashizweho, nibyo Yesu Kristo. Nta rindi tanguriro rishobora gushigwaho atari Yesu Kristo. Mwene data, ntutekereze ibyo uriko urafonda, canke ngo biyumvire, canke ngo ukurikira agakuku, canke ngo ukurikira abantu, canke ngo have ukurikira umuyaga, ngo have ukurikira ibiriko birasenyuka. Hari abantu benshi bafashe urusengero rw'Imana bararusenya, bafashe ingoro y'Imana barayisenya, hanyuma baca baza gushinga ibindi bitazwi, baza gushinga ibindi ijuru ritazi, baza gushinga ibindi umwami wacu Yesu atigeze amenya niyo bituruka. Nico gituma mwene data, aya majambo nayabwiwe ngo ndayasangire n'abakristo bose, ndayasangire n'abera bose, ngo nta rindi tanguriro, nta rindi tanguriro. Abubatse bose batubatse kuri Yesu bigiye gusenyuka, kuko ngo hariho n'abandi bubaka basenya, ndetse ngo n'amatafari bakagurisha. Ibyo byose tugiye kuraba ingene bagiye kubibazwa. Ariyo amafaranga bagurisha ayo matafari y'urusengero. Muri ico gihe ndi mu inzozi, ndimo ndabibona, nageze ahantu ndabona mu izo nzozi wamenga ni bya bihombagurike by'urusengero rw'i Yerusalemu, rumwe rwari rwubatswe na Salomo. Murazi ko urwo rusengero rwasenywe n'abanyaroma. Abanyaroma bararusenya ngo nta buye na rimwe ryasigaye rigeretswe ku rindi ridasamburiwe hasi. Irwo rusengero rero mu gusenywa rwasenywe n'abariko baragwanya Imana, rwasenywe n'abariko baragwanya Imana. Mwibuke ko abanyaroma batari abakristo bahagurutse baza gusenya ngo bakureho urusengero rw'abayahudi. Abayahudi nabo nyene kandi nabo nyene urwo rusengero nibo bagwisenyeye ko, nibo bagwisamburiye ko, kuko banyuranije n'Imana. Imana ihitamo kureka kugira ngo abapagani baze kurusenya. Rero mwene data, baba abo bapagani baje kurusenya, baba nabo bayahudi bisamburiyeko, abanyedini bariko barisamburirako. Runo munsi tugoma tubona abantu benshi bisamburirako, basubira bisamburirako, babo bisamburirako, baba nabo baza gusambura no gusenya. Abo bose bagiye gushirwa mu nkiko, Yesu agiye kuza ikintu ca mbere azobanza gufata bari abantu bishize imbere,
bakishira imbere, nibo bazobanza kuja imbere bibaza ngo bagiye gusanga nibo bakoreye, ariko bazoshikira mu rukiko, bazoshikira muri mahakamani, bazoshikira muri prison, kandi bazoshika babazwa ngo ntibazovayo batarishe ariko utajya imperera. Kandi abo rero noneho bazoriha ibyo bakuye hehe? Ko atagihe c'imbabazi kizoba kikihari, nta gihe c'imbabazi kizoba kikihari. Reka dukomeze dusome umurongo wa 12. Ariko iryo tanguriro umuntu niyaryubakisha kw'izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa c'umuntu wese kizoseruka, wa munsi uzogiserura, kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa c'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ngo ariko iryo tanguriro ngo umuntu niyaramuka ryubakishije kw'izahabu, uwo muntu azobagiriwe ubuntu. Mwene data uri murubakisha iki? Ndagira ngo muze dukanguke, dutangure kubaka bene data nshuti z'umusaraba, dutangure kubaka. Nimuze twubakisha inzahabu, nimuze twubakisha inzahabu, n'iryo buye bahereyeko. Inzahabu ni buye Imana ikunda, ko kuryo buye uryubakishije inzu yawe izorama. Ndagira ngo ndababwire ibintu bikomeye cyane. Iri tanguriro ryashizweho ari ryo Kristo. Nimuze turyubakishe ko aya mabuye y'agaciro, duhereye ku nzahabu. Ni gute wo kubakisha inzahabu mu bikorwa byawe? Ni gute wo kubakisha inzahabu mu bikorwa byawe? Tangura gukora ari ukubanje gusenga, ubaza umwami Yesu ati, mwami Yesu nkora iki? Ubanza umwami Yesu ati, Yesu nshoboza, ngira imbere. Mwene data, banza kubaza Yesu, kuko nutabaza Yesu uzosanga uri murubaka kurindi tanguriro, kandi iryo rindi tanguriro rizosenyuka, rizohomboka, rizovaho, ntaco rizomara. Iryo tanguriro ntaco ntaho rizoshika, kuko rirya tanguriro ryo ya marembo y'ikuzimu. Yesu yaravuze ngo agiye gushinga ishengero ku rutare, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Imana ishimwe cyane. Hari abantu benshi rero bariko barubaka ku marembo y'ikuzimu. Abo rero bagiye gusenya, ndetse baza baramaze gusenya. Bere data, nimuze twubakishe aya mabuye y'agaciro, duhereye ku nzahabu. Inzahabu, murabona yuko inzahabu ari ikintu gikundwa hano ku isi, ariko ndababwira yuko inzahabu zirushirizwaho gukundwa n'Imana mu ijuru. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko ico ni kigereranyo, kuko aya mabuye y'agaciro mwumva vuba ntabwo ari amabuye baza kwimbisha amakanya n'amasuka n'ibipahu ndetse n'imitirimbo. Ntabwo ari bene ayo mabuye tumaze kumva hariho benshi imisozi yasenyukiyeko hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ariko aya mabuye ndiko ndababwira ni amabuye y'ukuzura mpwemu yera, n'amabuye y'ukurongorwa na mpwemu yera, n'amabuye yo gusenga, n'amabuye yo gukora icyo ubwiwe, ukabanza ukinjira mu muhamagaro w'Imana, ukabanza ukinjira mu rutonde rw'abakristo, ukabanza ukinjira mu basenzi, ukabanza ukinjira ukitandukanya, ukitandukanya n'amarembo y'ikuzimu, ukitandukanya n'abariko barasenya, uitandukanye n'abariko barasenya, bubaka basenya, abandi ngo n'amatafari baza barayagurishije. Rero hari amabuye atandukanye, ndetse ngo y'igiciro kinini, izahabu n'ifeza hamwe n'ayandi mabuye atandukanye. Hariho n'abubakisha ibiti n'ubwatsi ndetse n'ibishakashaka. Ibyo ni bimwe bizogera ku muriro bigatongoka, bizotongoka ngo kubera uwo muriro, ngo uwo munsi uzoza uzananywe n'umuriro. Uwo munsi ugiye kuza uri kumwe n'ikibengebenge, ikibengebenge gikaze kiza gitema gitongora. Uwo munsi uzazana n'umuriro. Uwo munsi uraje wakanyitanure. Zefaniya arabivugishwa, aravuga ngo uwo munsi uraje wakanyitanure, ngo n'umunsi w'ubuzinzi nani, n'umunsi w'umwiza w'umuzitanya, n'umunsi wo kwirukira ibisagara byubakiwe inzitiro z'amabuye, n'umunsi abantu benshi bazovuza akaruru biruka baza guhungira ku misozi bitagikunda, babwira imisozi ngo bagwe ko bitagishoboka. Abandi bazogerageza gukiza amagara yabo bahunge, ariko ntaho bazaba bafise bahungira. Ndagira ngo nkubwire ko guhunga neza
n'uyu munsi wowe nanje ngwino duhungire muri Yesu. Imana ishimwe cyane. Hungira muri Yesu, kuko turagomba kugira ngo duhungire muri Yesu, tudugeje ku musozi w'Imana, dusanganire umwami Yesu Kristo. Duhungire ku musozi w'Imana, duhungire aho Yesu ari, duhungire aho Yesu yaduhamagariye, duhungire aho Yesu arimo atubwira kuhagirwa n'ukozwe ibyaha. Duhungire kuri Yesu mwene data. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 14 igikorwa cy'umuntu icyo yubatse kuri iryo tanguriro n'icarama azohabwa ingero. Igikorwa cy'umuntu n'icyasha azobura ingero, yamara ubwiwe azokira ariko nk'uwokowe mu muriro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nguwo munsi igikorwa cy'umuntu wese, igikorwa umuntu wese yakoze, imirimo umuntu wese yakoze kizosuzumwa, ibikorwa bizosuzumwa, imirimo izosuzumwa. Bazogenda basuzuma kamwe. Wagenda ukora gute? Wagenda uvuga gute? Wagenda uja imbere gute? Nibiki wagenda ushira imbere? Nibiki wagenda witwararika? Mbega uno munsi uri muri twararika iki? Ndagira ngo mbabaze ibikorwa mwibaza mutekereza, mwiyumvira bariko baravuga nibihe. Ntabwo ari bimwe byo kuja kurima, cyane kuja kudandaza, cyane ari bimwe byo kuja kubaka, cyane iyi mirimo dukoresha amaboko, kuko bidusanzwe tubikora, n'abapagani barabikora, umuntu wese agomba kubikora. Ijambo ry'Imana ravuga ngo intarima ntikabye. Rero utagomba gukoresha amaboko yawe ntabwo woshobora kuba uri kurashitsa inshingano z'Imana, kuko muribuka neza yuko umuntu yaremewe kugira ngo akore ibyo, n'abapagani bagomba kubikora. Ibyo ugomba kubikora kugira ngo wirinde gusabiririza, kugira ngo wirinde kugira ubusaba, kugira ngo ntihagire utsitaza, wirigura mutega amashi, wirigura tega amaboko. Genda ukore, ukoreshe amaboko yawe ibyiza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ntibyashoboka nawe ahubwo bari utanga, ureke kuba ari utega amashi, ahubwo ari utanga, abari ugira buha. Izo ni inshingano za buri muntu Imana yashingiye Adamu. Iramubwira ngo kwirigura birakuya niko kuzogutuma ubaho, uzobeshwaho no kubiriguya. Yewe mugabo, kubaho kwawe, gutunga umuryango kwawe, gutunga urugo kwawe, uzobeshwaho no kubira uguya. Imana ishimwe cyane. Iyi si zohora ikumerera imikere, uzokwamuyirima kugira ngo uronke umutsima wo gutunga famiye. Haleluya. Izo ni inshingano rero za buri muntu wese. Ibikorwa ndimo ndavuga hano bizotuma bisuzumwa. Ibyo nyene bazohera kuri ibyo nyene, bazohera kuri ibyo nyene, barabe yuko amaboko wahawe wayakoresheje iki, mbega wakoze iki, mbega byagenze gute. Hanyuma bace babandanya, bace bakomeza no mu bikorwa by'impwemu, bace baraba ingene witangiye igikorwa cy'Imana, ingene wakorera Imana, ingene washira imbere ubwami bw'Imana. Yesu yaravuze ijambo aravuga ngo mubanze mwitwararike iby'ubwami bw'Imana no kugororoka. Iri jambo rivuga ngo mubanze mwitwararike ni ijambo rituma ushobora no kugira intuguta, ni ijambo rituma ushobora no kuruha, ni ijambo rituma ushobora no kuvuga ugasarara, ni ijambo rituma ushobora gufata umwanya w'ibihe byo gusenga, ni ijambo rituma ushobora no kwisonzesha, ukwisonzesha ugasenga Imana, ukitwararika kudafata urwangara iby'ubwami bw'Imana, ukamubifise nka nkama, ukamubifise. Imana ishimwe cyane. Aho niho uko niko kubaka kwitanguriro. Rero ibyo bikorwa byose hamwe na bya bikorwa byo gufasha abago, byo gufasha abago, imfubyi n'abapfakazi, byo kwitwararika batagira shinge na rugero, na bya bikorwa byose byo gusenga ndetse no gukizwa neza, cyangwa ukakirandurana n'imizi, ugakizwa neza atarimwe byo kuyorobeka, maze muri ico gihe uzoba uri kurubaka kwitanguriro. Imana ishimwe cyane. Mu gikorwa cy'umuntu icyo yubatse kuri iryo tanguriro n'icarama azohabwa ingero. Muri ico gihe ibyo bikorwa, nimba uri murakora nk'uko Yesu yagutegetse, nimba uri muravuga nk'uko Yesu yagutegetse, nimba utari muravugishwa ibinyoma, nimba utari murakoreshwa n'uburyarya, nimba utari murasenga mu buryo bunyuranye, nimba mwene data wubatse ku itanguriro, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya.
Yesu yaramaze kukwandika mu gitabo cy'ubugingo. Ramiriza ushikame ukomere. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero nimba utarashigwa kuri urwo rutonde rw'abanditse mu gitabo cy'ubugingo, nakanya keza ko kugira ngo wongere kurimbura, wongere gusuzuma. Imana ishimwe cyane. Rero mu gikorwa cy'umuntu n'icasha ngo azobura ingero, yamara ubwiwe azokira ariko nk'uwokowe mu muriro. Hari abantu rero bazokira, bagakira ku munota wa nyuma, bagakira ibikorwa byabo byose byahiye, byaturiwe, byashongashonze, byashongeye mu muriro, byose byahiye, maze asigara ari mbokoboko, asigara imbere ataco yambaye, asigara yambaye ubusa, asigara adafise n'ipeti na rimwe, asigara adafise n'inzahabu n'imwe, asigara adafise n'igitsibo na kimwe. Abo bantu bariho, ibikorwa byabo bizosha, bizorindimuka. Mu yandi majambo, ibyo yagenda akora byose yagenda akora bisenyuka. Ibyo yagenda akora byose yagenda akora bisenyuka, yagenda akora bisenyuka. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, ngo kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Ibyahishuriwe Yohana igihimba cya 3 umurongo wa 2. Ngo nuko rero niwibuke ingene wakiriye kandi wumvise ubyitondere wihane. Ngo nuko nutaba amaso uza kuri wewe ngure h'igitereko c'itara cawe ahantu haco shiti wihanye. Bene data, ayo n'amajambo umwami Yesu yagiye atubarira. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Gira ube maso bigira bipfe. Gira ube maso ari ibikorwa bigira bishe, bigira biturirwa, bigira bitongoke. Gira ube maso, gira ube maso ibikorwa wakoze waruhiye ubusa. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Yesu agiraze gusuzuma, kandi azobaje guhemba no guhana, azobaje guhemba no guhana. Abantu batakurikije urutonde rw'ijuru bagiye gusigara bamaramana. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 16 uratubwira ngo mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko mwe mu Imana aba muri mwebwe. Umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Imana ishimwe. Haleluya. Aya majambo nacende yahabwa nkimara kwikangura, mpawe neza mbyutse, nabyukiye muri ayo majambo, ndazanzamuka mpita ndabyuka. Ntibwari bwace neza, hari hakiri mu masaha ashira ubuca, mu masaha 11 nahise mbyuka ndasenga Imana, ndagushaka Bibiliya. Ayo majambo nyene niyo nashitse nahawe kugira ngo mpabwe gusoma. Ndayasoma muri ayo masaha, ndayasoma muri ico gitondo, ndayasoma muri urwo rukerere. Aya majambo niyo nashitse mpabwa, avuga ngo mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, ngo kandi ko mwe mu Imana aba muri mwebwe. Ndagira ngo mbwira abasenzi, mbwira abakristo, mbwira abantu bose baba bari mu madini n'abandi bakiri mu madini n'abandi bataramenya ingene bigiye kugenda. Ndababwire yuko Yesu agiye kuza, kandi abantu benshi bazoshwa baduka bagire rimwe baje kumusanganira, kuko ntibazoba bazi ikigiye kuba. Hanyuma rero bashitseyo bazogira batya, basange bamwe bagiye gushigwa mu rukinja. Bazoca bashigwa mu rukinja, babazwe ibikorwa bakoze. Icamba baje nuko abo bantu batazaba bagifise uburyo bwo guharirwa, batazaba bagifise uburyo bwo kuja kuriha ibyo basenye, ibyo basanzaje, ibyo bononye, ibyo bataye, maze bakanyuranya n'ubugombe bw'Imana. Muri ico gihe abo bantu bazoca ngo baza bashirwa muri prison. Ngo mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, ngo kandi ko mwe mu Imana aba muri mwebwe. Benshi nabyo baramenya, ariko mwe mu Imana aba muri twebwe. Mwe mu Imana aba muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwe mu Imana aba muri twebwe. Niwe agomba kutuyobora, niwe agomba kutwereka iyo tuja, niwe agomba kutwereka icyo dukora, niwe agomba kutubwira icyo tuvuga, niwe agomba kudusobanurira. Imana ishimwe cyane. Ngo umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Haleluya. Uru rusengero ni wewe rusengero. Reka gusenya urwo rusengero rw'Imana,
kuko naho urusenya wibaza ngo ni wowe uri kurangura ngo ufise izo mbaraga, ntabwo ari wewe. Ugomba kumenya yuko urwo rusengero rufise nyenego, hariho nyenego, hariho uwaruteguye, ararushinga, ararwubaka. Wewe ugomba kurusukurira, ukarukuburira, kandi ugakomeza kurututurira, ukarurimirira ndetse ukaruvomerera. Hanyuma ukarukuramwo izo ntumuko n'iyo myanda n'iyo micafu, ukeza urusengero, uruhumanure, urusengero rubugwera, kuko urwo rusengero nutaruhumanura uzorubazwa, kuko urusengero rw'Imana rugwera, kandi urwo rusengero ni wewe ni jewe. Umurongo wa 18, ntihakagira umuntu yihenda, umuntu wo muri mwebwe niyumvira yuko ari umunyabwenge kuby'iki gihe abe igipfu kugira ngo abone kuba umunyabwenge. Imana ishimwe cyane. Nimuguru bujya mu bugwiza kuko iminsi ari mibi. Nimwifatanye n'ibyo bintu bye biko birasayangana. Nimwifatanye n'aya madini y'iki gihe. Nimwifatanye n'ibi mubona bihenda abantu ngo nzogenda. Abantu bibaza ngo bazogenda mu ijuru, nk'abazogenda n'amaguru. Abandi bazomera kumeko wa mugabo nta bwenge. Yagiye aragenda atarwandiko, agira ngo azinjira. Wa mugabo nta bwenge. Hano Bibiliya iratubwira ngo mwirinda bita abanyabwenge mu by'iki gihe. Uwo mugabo nta bwenge yaragiye, ageze ku irembo bamubaza urwandiko, arahiga arabura, baca basanga ntabwo afise. Muri ico gihe baciye bamuta mu kiyaga caka umuriro. Bene data, nimuze dusaba ubwenge buva mu ijuru. Ngo kuko ubwenge bw'isi ari ubupfu ku Mana, kuko handitswe ngo itegesha abanyabwenge ububwunge bwabo. Muze dusenge Imana mumwe no mukuri, atari mu bwenge bwa hano mw'isi. Mwe mu Imana bari batuyobora, kandi nitugwanye mpwemu, tuyoborwe na mpwemu, turongorwe na mpwemu. Buri muntu wese atunganye ingeso ziwe. Reka nsoma n'amajambo ndayamare, hanyuma ndangije cyo dusenga Imana. Ku murongo wa 20 turageze 23 haravuga ngo kandi ngoraho arazi ibyiyumviro by'abanyabwenge, kandi ko bitagira ikimazi. Nuko ntihakagira umuntu yirata abantu, kuko byose ari byanyu, ari Paulo canke Apolo canke Kefa canke iyisi canke ubugingo canke urupfu canke ibiriho canke ibizoba, byose ni byanyu, namwe muri abakristo. Kristo ni uw'Imana. Imana idutabare. Buri muntu ntiyirata umuntu, ntihagire uwirata uyundi, ntihagire uwirata izina runaka, ngo jewe ndi uw'idini runaka, ngo jewe ndi wo mu bwoko runaka, ngo jewe ndi wo mu ntara runaka, ngo jewe ndi wo mu gihugu runaka. Yesu niyaza azoraba umuntu yamukoreye, azomanu yakijijwe. Ntiwirate kuri umupfasoni canke kuri umushinga ntahe, ntiwirate yuko hari amagarade canke ibiti wahawe mu madini canke inzego canke amandi mazina mashasha bakwise. Wirate kuri umukristo yakijijwe yihanye, wirate kuba wagira ubuntu n'Imana. Rero aya majambo nayahawe kugira ngo tuyasangire n'abari ku musozi w'Imana bose, n'abantu bose biteguye gusanganira umwami wacu Yesu. Ndabwira ngo nimuze twitegure, nimuze tube maso, buri muntu atunganye ingeso ziwe, buri muntu atunganye. Yesu aravuga ngo hemagaze ku rugi ndaramukije, ngo umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangire. Ibyahishuro Yohana igihimba ca 3 umurongo wa 20. Mwene data niwugurure, Yesu muhe umutima wawe, Yesu muhamagare, aza kubure muri wewe, wongere kubaka ku itanguriro, kuko ibyo wubatse ntabwo birimo biragenda nk'uko Yesu abigomba. Nimba ubona bigenda neza nk'uko Yesu abigomba, urahiriwe. Ariko nimba wumva haragahaze, saba Yesu akugororere, saba Yesu agushireko nivo, saba Yesu agushireho irindi tanguri, agushireho ibuye, abari bakubakira, abari bagukomeza, abari baguhakuramiza, maze ugendere mu rutonde rwa mpwemu yera. Imana ibahezagire. Reka duce dusenga Imana. Rero Yesu agiraze, kandi azabaje guhemba no guhana, agiraze, kandi abasambuye n'abasenye bose bakaza gusenya, bagasenya ibyo bataremye, bakaza gusenya urusengero guhoraho, bagiye gushigwa mu rukinja. Ihane bigishoboka ca bugufi muri risengesho tugiye gusenga. Mwene data,
ndagira ngo Yesu akugendere maze usobanurirwe aya majambo tumaze gusangira, hanyuma ufate ingingo yo kwiha umwami Yesu ubicare mugisha. Dusenga Imana. Data mwami wacu, ndagushimiye ndagukengurukiye mwami kubw'aya majambo meza. Iri jambo ryawe mwami riravugutiye. Ndagushimiye mwami kuba ryumvise bose. Ndasabye mwami wikorere, wipangira urutonde mu bugingo bwanje, wipangira urutonde mu bugingo bw'umwene data, wipangira urutonde mu basenzi, wipangira umutonde mu bakozi bawe, wipangira urutonde ku bahamagawe no ku batoranijwe. Mwami bayoborwe na mpwemu, niba bagenda nk'uko abantu bagenda, niba bagenda nk'uko ab'isi bagenda. Mwami Yesu, buri muntu wese ahabwe gutunganya ibisigaye, ahabwe gukomeza ibisigaye, ahabwe kurepara no kuremura, ahabwe gusubira mwami gushona, ahabwe gusubira mwami gusanasana, ahabwe gusubira gutunganya mwami ibisigaye bigira bipfe. Mwami mw'icubahiro, ndasabye amaraso ya Yesu aboneke ku muntu wese, aboneke ku bana bawe bose, aboneke ku bakristo bose. Mwami turasengeye data ubwoko bwawe, bongere data buja gutabarwa. Mwami nanje ndisengeye, ndasabiye umutima n'umubiri n'ubugingo, abari ku musozi w'Imana niho bironkeka. Bose bagenderere, ubahingure bavugutire, ubahe kubaka ku itanguriro, ubahe kubakisha inzabahabu hamwe na y'amabuye y'agaciro, inzahabu n'ifeza n'amabuye y'agaciro. Baba ariyo bubakisha, bubake mu kuri no mu mpwemu, basenge mu kuri no mu mpwemu, bakizwe neza atawuryarya, bahagarare mu nkomezi kandi bitegure gusanganira. Mwami Yesu, ndagushimiye ubutumwa wampaye, nkaba ndabugejeje kuri bene data bose. Twese mwami twitegure kugusanganira mu mpwemu no mu kuri. Urakoze cyane, ndabishimye henguruka, ndabyambaje nshima. Ni mw'izina ry'uwatwitangiye ku musaraba Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya, haleluya. Bene data, ukaba ugomba kwihana, ukaba wumvise ubu butumwa mu butange, mu buhane, mu buhanahane. Abantu benshi abari kure n'abari hafi, abumva bagomba kwihana, abumva bagomba kwakira Yesu, bashikirijwe ubu butumwa, bace bagira vuba bihane. Abagomba ko tubasengera, turagira ngo tubahe nimero za telefone, hanyuma bahamagare tubafashe gusenga. Nimero za telefone utanguza igiharuro kimwe 819 588 ubusa 77. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli muri Canada. Yesu abagirire neza. Haleluya. Amen, amen.